tugire Kristo bakundwa mukama musangwa muri Yesu Kristo musangwe urukundo musangwe impuhwe musangwe ubuntu musangwe ubushobozi musangwe ubudahangarwa bikomoka ku butatu bweranda Imana imwe rudende se umwami wacu Yesu Kristo. Ndabakengurukiye mwebwe mwese twirirwanye kuri uyu munsi w'amajana 24 mu gusenga. Ndabakengurukiye ko mutatereranye Imana izamu na rimwe. Amazamu yose uyu munsi yabaye mu bugome bw'Imana kuko twayumvirije turayakurikirana kandi nzi neza nakekereza ko hari icyo Imana iriko irakora ku buzima bwacu kugira ngo bubeho burambye kandi buroraniwe. None rero mwagize neza, Imana ibahezagire. Mwagize neza, Imana ibaha umugisha. Muririmbye yaravuze ngo nimuze mwese dukengurukira Imana dutambira Imana kuko ibyiza idukorera birenze. Iby'ukuri hamwe bogira nk'icegeranyo c'abantu umunsi barengutse bukama, abakenyutse, abapfanye ubuto, abagwaye, abagize impanuka, abarozwe, abashuhuwe, abatumvye. Yambabwira ikintu kimwe, gutuma ni nko kuryama, bakahira kuryamye mugabo ntiwikangure uri muzima kandi waryamye wumva ufise itiro risanzwe. Reka ndababwira ikintu kimwe, sibyo? Urafise amashimwe mu buzima bwawe iruhande y'ibikubabaje. Urafise amashimwe mu buzima bwawe iruhande y'ibikugoye. Ndabibutse gato yuko muri uku kwezi kw'indwi n'ukwezi ubundi twabwirizwa guhiga umuhigo tubwira Imana ngo natwe ukabwira Imana kandi uyisaba ibigaragara. Yego uyisaba ibigaragara yose, abagabo, abagore, abana, amazu, amafaranga, kwambara neza, kurya neza. Ariko rero iyi ntegekanye y'iminsi 9 y'amasengesho n'ahandi uvuga uti burya narasinziye nagira uko byari kugenda uko, n'ahandi uvuga uti burya ahantu naciye ntihagendwa n'ibyari kugenda uko. Ahantu rero saho gukinata turasozereye umunsi ugira kabiri w'amasengesho.
nyuma y'amasaha 3 tuba twinjiye mu munsi ugira gatatu w'amasengesho tuba tuje kwakira izamu rishasha. Abahisemo izamu ryo kwakira isezerano rishasha, abahisemo izamu ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu, abahisemo izamu ryo guhindurirwa izina, abahisemo izamu ryo kuzura umutima mweranda, abahisemo izamu ryo kuba wewe, kwiyumvira wewe mukami k'umutima, abahisemo izamu ryo kwakira ubucunguzi, abahisemo izamu ryo kuba incungu z'abandi. Turacazivise Kristo yaritanze ubwacu mugabo iyo wemereye Kristo kwagwira muri Pawulo yavuze ngo ijambo ry'Imana rimwe bwo rigwiriye gose ko bigusaba umwanya gusaba uburyo hamwe abandi baryamye nawe ukabapfukamye kurasenga, hamwe abandi bariko bararya bahimbawe nawe ukaba ufise amafungo, hamwe abandi bakubita kudeta mwandi wowe ukaba utuje urindiriye umuzo umukaba. Ndavuga mu buzima bayemo abahisemo rero izamu rya 12 n'abahisemo rero izamu ry'indwi, izamu ryo kubohokera kwakira ineza y'Imana mu gihe cy'umwijima. Ko bw'ijoro ni iki mwisi y'umuka, ijoro ni muri bya bihe bitagenda neza, ijoro ni muri bya bihe bitameze uko bishaka. None rero twebwe twese duhuje umutima mu izina rya Yesu Kristo, tugira muri Yesu Kristo, gira umugisha muri abana b'Imana. Twigoro mwagize, amafungo mwagize, ibisabisho mwavuze, imfashanyo mwatanze, kimwe muri 10 mwatanze, imbabazi mwatanze, ibyo bintu byose Imana yenyine amahoro ibibahera umugisha, ibibahera umugwiza, ibibahera ubwenge, ibibahera ubutungane, ibarinde kubabara ariko ibagurira imbibe muri byose na hose. Kandi abahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza mutoyi wo gusenga tukiragiza Imana kandi tukayibwira ko twishize mu minwe yayo kugira ngo umwasi ntaronka haduca. Ndagomba gatoyi mwumve ujya kwa mvuga Mana yanje ndiko ndagenda kuryama nenda gusabwira itiro rinzanira amagara amashe ukora ibishaka nenda gusabwira itiro naravyogiye n'ukuri pe kandi mwaze ngo ndumwangushe ya ndumukristo mukatolika mugari bisabisho nibagiye kwiri kubera iki sinkibivuga nyene nibikunda ariko ndasoma Bibiliya cengirane kandi bikanywaniramo kuko urya n'abavuze kijya gisabisho yarakaraga paragraphe gateye ka Bibiliya toye ntibibatiremutse rero. Mana yanje ndakenda kuryama nenda gusabira itiro rero umutima wanje n'umubiri wanje ndeke kurata ibitari ibyo. Bikira Mariya mawe mareka murinzi wanje ndabasabye umusabire ku Mana umuhagarikire muri ijoro ajana umusinzi wapfa. Amen. Je sinzi gusingene mwigishwa mukaje nkaho cyane numva umenga sinaguma ndabivuga. Kubera iki maze gusoma muri Bibiliya ko impome zanje Imana zirarira, maze gusoma muri Bibiliya ko mareka yakorewe kugirana ari umwanya ramba ariko ndiko ndaza kuganira no mareka murinzi ni itegeko kiretse iyo nyota mareka murinzi naco yohindura mugabo jewe ingingo no yifata iyo jamva ingingo yo kugendana n'Imana kendana n'Imana ngo mareka murinzi basameze nk'umuhati arashobora kukorohereza mugabo ugana abakorohereje abaguhenze nako rero mareka nawe nandikiye korana no muhumuro kubera ikintu umwuka natwe turi mu mubiri kandi abaheburayo bivuga neza mu gabana cya mbere. None rero hari gihe uteba kugera ku Mana uri kuraziguriza nimuze direct twegera Imana tigire mukama warabivuze. None je nababajikira sibyo mbwira ugana umareka yoza kurinda umuntu ari ku mugongo w'Imana. Bibiliya ivuga ngo iki ngo ku mugongo waje niho ndabahetse ngo kandi ngo nzoguma ndabahetse gushika imvi zanyu zibaye yaje ngo kubibero byanyu ngo mu kiganza cyanje mbwira ukugana umareka yoza kurarira ikintu kiri mu kiganza c'Imana. No ibizima byange na bine cyangwa abakerubini ngo ntibigera bihweza no mu maso Imana bagoma bazunguka bavuga uri mweranda gose uri mweranda gose uri mweranda gose. Musabye umukama aravuze ngo ijambo ryawe n'urumuri rw'ibirenge byanje ngo n'umuco w'inzira yanje. Mbere yuko uryama reka ijambo ry'Imana ribe urumuri rw'ibirenge byawe kandi ribe umuco w'inzira zawe.
Zaburi 119 umurongo w'106 undarahiye kandi sinzobishingukako nzozigama ingingo zawe zitunganye ndaruhijwe cyane ntabarumbesheho mukama kubw'ijambo ryawe ndagusabye mukama wakire nkishikanwa igisabisho canje kivuye mu kanwa kanje kandi unyigishe ingingo zawe ubuzima bwanje bwama bugeramiwe ariko sinibagira itegeko ryawe ababisha baranteze umutego ariko simvirira amateka yawe natoranye amabwirizwa yawe nanaryo niyo gahimbare ko umutima wanje nerekeza umutima wanje gukurikiza imigenzo yawe iminsi yose ushika kwiherezo kugira ngo uyu munsi muri iri joro Imana ikugendere kandi gutetera mu makuba y'ubwoko bwose aho warayurarira ejo uzohabyinire aho warayubabariye ejo uzohanezerererwa fatira ijambo rigira ryawe Zaburi 119 umurongo w'113 iravuga ngo ndanga agatima karimo tubiri ngakunda itegeko ryawe mukama kuko ni wewe mahungiro yanje n'inkinzo yanje ndizigiye ijambo ryawe umva izigiye ubasha bwiwe yizigiye ijambo ryawe wige kwitandukanya n'ababisha wige kumvira itegeko ry'umukama kandi ubibike mu mutima wawe isuzume wumve ko utagereranyije Imana uheze uzamura isengesho ryawe Imana ikumvire ikunezeze kandi igutabare zamura isengesho ryawe ubwira Imana kuri samuragwa w'ubwami bwawe ubwira Imana ko ariyo watoranye ko mu murago udasanzwe turagushimiye cyane mukama kuko turiho ku bwawe tuzobaho ku bwawe turagukengurukiye kuri buri kintu kimwe cyose wakoreye ubuzima bwacu komeza utugire neza databuja komeza utugire neza muri iri joro imfura y'ubuzima bwacu yakire tugabe tuganze tugenze uko ushaka mukama nutuzigame kugira ngo dushobore kurokoka ibyonyi ntibitwonera amarangamutima nutumaramaze muri iri joro nyagora ku ngoma mu kutwima icyo cyose tugusabye tukwizeye twagerageje kwitandukanya nabo bose bagaragaza ububisha ku ijambo ryawe twahisemo kwerekeza imitima yacu mu gukurikiza imigenzo yawe iminsi yose gushika ku iherezo tuzigame nyagora ku ngoma kugira ngo turokoke tube abana bawe bwite de kwamiza amaso y'umutima n'ay'umubiri ku migenzo yawe
erega turabizi neza mukama ko abafise umutima w'ububishe bagusesema kuko ngo ababishe bose bo kwisura baraba nk'ibikumbikumbi kandi nico gituma natwe twifatiye umwanzuro wo gukunda amabwiriza yawe no kumvira amategeko yawe. Duhagarikire twebwe abasabyi bawe iri joro dutunganirwe n'indi misi yose dusigaje kuba kuri iyi si. Kama Yesu tunezereze kubw'ijambo ryawe, utubohore kubw'amaraso yawe, udukomeze kubw'ubutware bwawe. Mutima w'Imana gumana natwe, hoza imitima, bohora imitima, ruhurira indushi. Mutima w'Imana gumana natwe, uduhe umugisha, uduhe igikundiro n'igitinyiro, kandi uduhuze n'Imana umutabazi. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umunezero. Amen, amen. Haleluya. Imana yongere n'amahoro iduhe umugisha twese, itunezeze.